Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media. Ni kakanya keza ko kuyaga namwe, ko kwicana namwe, tuyaga ibijanye n'amagara yacu, n'amagara yanyu, n'amagara ya mwebwe mwese mushobora kuraba canke mukumviriza kino kiganiro. Ni akanya k'ikiyago mvura muganga. Uno munsi mu kiyago cacu mvura muganga tukaba twashimye kuyaga ku kigo Talita Kum Autisme Burundi citaho abantu bagendana ubumuga butaboneka bita autisme. Kumbure si benshi bazi ubwo bumuga, mugabo n'ubumuga bufata abantu, bufata abana, mbere bufata umuntu akivuka. Muti none ico kigo Talita Kum gikora gute? Ico kigo Talita Kum Autisme Burundi cakira bande? Mbega cakira abana, cakira abakuze? Mbega ico kigo Talita Kum Autisme Burundi gifasha iki abagendana ubumuga butaboneka bita autisme? Mbega ni bande bakigwa n'ico kigo Talita Kum Autisme Burundi? Ico kigo gisaba iki abatandukanye mu ntumbero yo kubandanya gifasha abagendana ubumuga butaboneka bita autisme? Inyishu z'ibibazo byose jewe nibaza, kumbure namwe be mushobora kuba mwibaza, tuzihabwa n'usanzwe arongoye ico kigo Talita Kum Autisme Burundi, umufasoni Dusabe Berenice. Ico kigo murongoye gikora ibiki? Ikigo Centre Talita Kum Autisme Burundi kigira prise en charge y'abana bafise autisme, kikagira dépistage, kubona ibimenyetso, kikagira na accompagnement y'abavyeyi, kikongera kigakora na sensibilisation na accompagnement kandi y'abana bashoboye kuja kw'ishure yitwa service y'aba AVS, accompagnement de vie scolaire. Ego, murakoze cyane. Muri iki kigo batubwiye ibihakorerwa, twabonye yuko benshi ari abana, kandi twabonye mbere muri ko muranabafungurira. Mbe abo bana baba ngaha, barabazana mu gitondo bagataha, bimeze gute? Centre Talita Kum ni centre du jour. Abana baza mu gatondo bagataha ku mugoroba, bamwe abandi nabo bagataha saa sita, bivanye n'ubushobozi bwabo bwo gukora. Nta kigo dufise c'indaro, abana barataha. Hanyuma twabonye ko ari abana gusa. Mbega aba autiste ko tuzi umuntu ari ubumuga butaboneka umuntu avukana, hariho n'abakuze bafise iyo ngorane, kubera ko mwakira abana gusa? Iki kigo catanguye n'abavyeyi, catangujwe n'abavyeyi. Abavyeyi bagiye hamwe, babona abana babo bafise ibibazo batazi uko vyitwa, abaganga batababwira neza, n'abababwiye ntibaronke aho bitura, baca baja hamwe rero, bafashijwe ko n'umuntu y'umuorthophoniste yari ajejwe ivy'imvugo. Bagenda cane cane bavuga ko abana bafise ikibazo co kutavuga, kuko mu bimenyetso nk'uko muganga yabibabwiye, cane cane ni mu mvugo ibyo abavyeyi batangura kubona. Rero baca baja hamwe ati tugire ikintu dukoreye aba bana bacu. Benshi abana bari kuva ku myaka 3 gushika kuri 7. Catanguye muri 2020, dutangurana n'abana 7, batangura baraba ico bokorera abo bana. Hanyuma bamaze gushiraho les structures, bamaze gushiraho uburyo bwo kubafasha, babona abana bariko baratera imbere, barahinduye za nyifato batari bakunze, zibaye zisubirije n'inyifato zimeze neza zibereye. Hanyuma babandanya baronka amaformation, barabandanya gushikaho muri 2025 dufise abana 19. Dufise abana 19 ngaha mu kigo. Tukaba dufise n'abana baciye ngaha 7 bari kw'ishure, bari kumwe. Muri abo 7 hari 4 bari kumwe n'aba AVS, babandi nababwira accompagnateur de vie scolaire, ariko hariho n'abandi
bari bonyene ku mvo zitandukanye, bari bonyene bamwe kuko babishoboye, n'abandi amashure atatahuye igituma hari umuntu akuze yoherekeza umwana kw'ishure. Abo rero baracafise ibibazo kuko nk'uko bababwiye ko mu nyifata intégration sociale iraheza ikabagora. Les consignes magistrales umwigisha atanga mu kwigisha abana bose hari aho biheza bikabagora, baba bakeneye une béquille, wa mu AVS aza guhakursisa la consigne, ntabwo aza gusubirira umwigisha ariko afasha umwana, b'abana bari visuelle bababwiye, kugira ngo afashe atahure n'ingoga. Kandi birashoboka, turamaze kubona ko batera imbere babikunze. Ariko l'inclusion scolaire pour l'handicap invisible ngaho iwacu ntiturayitahura cane, ariko biriko biraza kuko hariho ibigo bimwe bimwe bimaze kubaho bemera abo bana bashoboye gutera iyo ntambwe bakabakira kandi bakabafasha bakabatahura. Turaheza tukagenda kuri école zavyemeye tukabasigurira, tukababwira ico arico autisme, tukababwira uko ubwo bumuga aho buraniriza umwana, tukabaha n'ibikoresho novuga nka formation outil bashobora gukoresha kugira ngo bashobore gufasha abo bana, kandi birakunda kandi biraheza bikagenda neza, bakamenya bakaba ba mbere. Turafise abana bafise amanota meza cane, yego birakunda. Yego, murakoze cyane. Muri iki kigo mufasha abana bagendana ubumuga bwa autisme, n'abana batameze cyo kimwe n'abandi, kandi n'ivyo bakenera nibaza ko ivyo bakenera bisa n'ivyo abandi bana bameze neza bakenera. Mbega mwebwe muri iki kigo murafise ivyo byose bituma abo bana baronka ivyo bakeneye, bituma kumbure mubigisha uko ivyo mukora byose ibikenerwa murabifise, ico bita mu Gifaransa le matériel canke nk'uko twababwiye ko autisme ari ubumuga butaboneka, birasaba uburyo bwinshi. Nababwiye ko ngaha dufise abana 19, si ukuvuga ko abana 19 dufise aribo bana bonyene bafise autisme ngaha mu Burundi. Turafise liste d'attente iriko abana bagera ku 136 batararonka ubufasha. Ni ukuvuga twagize dépistage, muri iyo dépistage twagize 63% bari positif. Mugo urumva dufise ngaha 19, no kuvuga 9% yabo 63% ni benshi. Ni ukuvuga nibo dushobora kwakira abo 19 kuko uburyo buragoye burazimvye, bisaba kuvisualiza ibintu byose, bisaba bamwe bivanye n'urugero rwa autisme yabo, bisaba ko umuntu aba ari umwe ku mwana, birasaba personnel nini, bisaba uburyo bwinshi. Rero nibyo by'ibikinisho bababwiye byinshi ngaha nta bihari, hari ibyo bisaba ko turonka hanze, kuko twebwe nta ikigo kibayeho kubera ama frais de prise en charge y'abavyeyi, nta soutien dufise ya leta, bigenda amadon niyo adufasha gutuma fonctionnement y'ikigo ibandanya. Rero materiel sinovuga ko ikwiye, murumva ko dukeneye no kwagura kugira ngo tushobore kwakira abo bana bandi basigaye ku maliste. Muri ico nyene dufise umugambi wo kwagura ikigo. Mu kwezi kw'icenda turashaka kugurura iyindi centre, kuko ngaha mwahabonye ni hato, capacité d'accueil niyi. Turiko turagerageza kugira ngo turabe ko twogabanya liste d'attente, ariko ivyoroshe kuko naho twogerageza aho tugeze ntitushobora kubakira bose. Hanyuma dufise abana kuko urumva niho abavyeyi bagiye batanguye kubera abana baba ari kibato. Ni ukuvuga umukuru dufise afise imyaka 16, ariko n'umwe ntitwokwakira abandi bafise iyo myaka, ariko hariho abandi ba autiste mu gihugu bakuze batararonka ubufasha, mbese bibaza ko bafise ibindi bintu
izindi ndwara bavyita ibisazi canke amashetani. Ikigo mwene iki mwakira abana bagendana autisme n'abana batameze nk'abandi bakenera ibintu bidasanzwe bitameze cyo kumwe n'iby'abandi bana, mbega kugira ngo murinde mubakira nuko hari ico mubafasha, murafise ibikenewe kugira ngo mushobore kubafasha? Abana bafise autisme bakenera uburyo bwinshi. Muri ivyo bakenera cane cane bakenera aba spécialiste batandukanye, bikeneye une équipe pluridisciplinaire, ni ukuvuga umwana aba akeneye ko bamenya mbega mu mvugo uwo w'umuorthophoniste mbega bimeze gute, mbega bomufasha gute, muri motricité fine canke globale bimeze gute, abo hari aba psychomotricien, abo ntabo dufise ngaha. Harakenerwa aba ergothérapeute, nabo ntabo duheza tukaba dufise ngaha. Turaronka de formation duhawe abari hanze baza baraza aba diaspora burundaise, bakora muri ivyo bagaheza bakaza bakaduha inyigisho, hama tugaheza tugakora bagaforma l'équipe, mugabo ntabwo baba ari ba spécialiste, ari naho tudashobora kugira ico bita diagnostic, kuko babwiye muganga ko tugira dépistage, ni ukuvuga tugira ibimenyetso gusa, turaba ibimenyetso tugaheza tukagira ico dukoze, kuko nta gihari cokorwa kindi. Murumva rero ko bisaba uburyo bwinshi, bisaba abahinga benshi batandukanye tutagira ngaha iwacu, ego bisaba uburyo bwinshi. Ego murakoze cyane. Uburyo muratubwiye ko bisaba uburyo bwinshi, biri no mu bituma kumbure mudafise abana benshi muri iki kigo. Mbega nimba atari banga, hasabwa iki kugira ngo umwana mumwakire muri iki kigo? Haba dépistage, tukabona ko hari ibimenyetso, ariko turaheza ntitwakira abana bose bivanye na capacité d'accueil ikigo gifise. Dufise uburyo bwo kwakira abana batarenga 19 nibo dufise ngaha. Ego turakeneye rero kwaguka kugira ngo dushobore gureponda kuri iyo demande niniya ihari, kugira ngo abana bose, kuko education c'est un droit, si privilège. Aba aye ni bahari nuko byakunze bakaba batanguranye n'iki kigo, ariko umwana wese yari akwiye kuronka uburenganzira bwo kwiga, akagira ico novuga agatera imbere, akabera neza muri societe, mbese n'uwo wateye imbere bigakunda yuko kw'ishure aronka ikibanza jako. Hari hakwiye kuboneka ama école inclusive menshi, nk'ishure basi rimwe kw'ishure yose, kugira ngo bashobore kuronka aho baja. Kandi twebwe n'ukuri turatanga formation ku bantu bose bavyifuza, ku ma école, pour les enseignants, pour les médecins, no ku bavyeyi turagira accompagnement thérapeutique mensuel ku bavyeyi bafise abo bana bagize ibimenyetso biri positif kuri autisme. Ko mukorera muri iki gisata ca autisme, muba mufise ibiharuro ngereranyo kumbure nko mu Burundi, ibiharuro bivuga abana bafise iyo ngorane uko bangana? Muba mufise ivyo biharuro? Ku Burundi bwose ntabyo dufise, turashobora kugira dépistage ku gihugu cose, ariko tumaze kugira ivyo biharuro dufise nababwiye nti 63% bari positif muri 250 cas zimaze kuba dépiste. Muri bo rero mwumvise ko dufise 9% baringa, ariko n'abadusanze ngaha sabo twasanze rugufi ngaha muri mairie de Bujumbura, ariko twari twifuza gushika hose tukanashiraho n'ama antenne d'oreille, kuko barahari hose, turazi ko abautiste bahari. Ikibazo ca nyuma muyobozi, amagara y'abana, amagara y'abakuze, muri rusange amagara y'abanyagihugu ajejwe leta. Leta niyo itegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyagihugu bayo n'abenegihugu bayo bagire amagara meza. Mwebwe mufasha abana bagendana autisme, hari hakwiye gukorwa iki kugira ngo abo bana bashobore kuronka ivyankenerwa byose vyokorwa nande?
umwana nk'uko nari nababwiye afite uburenganzira bwo kwiga no kumererwa neza mu buzima bwiwe. Rero jewe notera akamo leta ko yofasha nk'uko yama ibikora, igafasha ama-handicap yandi visible niyo ikajamwo, kandi baratanguye kubikora. Hariho des centres des écoles inclusives ariko zikagwira, hanyuma bagashiramwo niyo handicap invisible, bagashiraho au moins une classe iba kuri abo bana, kuko biraheza bikabagora, hama bakaronka des formations abigisha kugira ngo bashobore gufasha. Novuga kandi nko mu ma université canke mu bisata vy'ubuganga, mu mashuri bagashiraho l'éducation spécialisée ikaba renforcée, kikabaho igisata nyene gishigikiwe na leta, hama bakaronka des formations abigisha abaganga mu mice yose umwana agenda acamwo y'ubuzima. Hama les services zikabaho, haba no muri aéroport, mbese hakabaho des protocoles pour ces enfants différents, kuko iyo aba twese dusa, ubwo butandukana atabuhari, ivyo biba bisa neza. Iyo diversité bituma ibi bintu byose tubona bisa neza. Inshuti namwe bakunzi, mwariko murakurikirana ikiganiro Mvura Muganga, aho twariko turayaga ku kigo Talita Kum Autisme Burundi. Nizere yuko mwashoboye kuhamenyera ibitari bike, na cyane cyane ibijanye n'ico iki kigo Talita Kum Autisme Burundi gisanzwe gifasha abagendana ubumuga butaboneka bwa autisme. Ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kure yanyu Look Media, naho butaha murakoze.